Umukuru w'igihugu c'u Burundi yafashe indege imushikana muri Guinée Equatoriale ni mu gihe umukenyezi ngo ashoboye gukora ivyo abagabo bokora canke akanabarusha. Tuza kurabira hamwe umusirikarekazi akomeye cane, umwe mu bafise ipete rikomeye cane mu gihugu. Ku rundi ruhande ngo mu mafaranga imiliyaridi amajana 5 zitegekanije kugira ngo hubakwe isoko nkuru ya Bujumbura, hamaze kuboneka imiliyaridi 4 zonyene. Ni mu gihe ishirahamwe Ubaka Nation Group ririko riritegurira kubaka ivyo bikorwa. Ico kibanza rero gisanzwe cari cahozemwo isoko nkuru ya Bujumbura. Haraciye imyaka irenga 12 umuriro utemye uratongora isoko nkuru ya Bujumbura. Aya n'ayandi ni muri burakeye. Tuza guca no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turabe ibiriko bivugwa hagati ya Donald Trump ndetse na Perezida Zelensky wa Ukraine. Turaza no kubabwira kucuka kibi c'Uburusiya ndetse n'Ubufaransa. Turabahaye ikaze. Morning Burundi, Uburundi burakeye. Turabahaye ikaze muri burakeye kuri uyu wa gatanu, tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu Burundi no mu makungu. Ano makuru tukaba tugiye gutangurira ku nkuru ivugwa ku mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho yafashe urugendo yerekeza hariya mu gihugu ca Guinée Equatoriale muri Afrika. Ibiro vy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu rero bikaba vyatangaje ku muhingamo wo kuri wa gatandatu ntwarane yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo ari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Urwo rugendo rw'imisi 2 akaba agiye mu gihugu ca Guinée Equatoriale hariya mu burengero bwa Afrika. Guinée Equatoriale rero ni igihugu gisanzwe gifitaniye imigenderanire myiza n'igihugu c'u Burundi, aho rero basanzwe hariho amasezerano ahuza Uburundi na Guinée Equatoriale ashingiye ku guhanahana no kohererezanya mu bijanye n'imigenderanire ishingiye ku butunzi. Ayo nayo akaba yemeje n'inama nshikiranganji yo muri ntwarane 2021. Ni urugendo rero rugira gatatu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agize muri ico gihugu kuva mu mwaka wa 2020. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba azobonana na mugenzi we wo muri ico gihugu, aho ategekanije yuko bazoganira ku bintu bitandukanye, harimo na cane iyo migenderanire mu vy'ubutunzi ndetse no kwagura imigenderanire hagati y'ibi bihugu bose basanzwe barongoye. Ngo abakenyezi barashoboye kandi ngo bashoboye no kurangura ibikorwa benshi bibaza yuko vyokora abagabo gusa. Ngo akarorero rero tugiye kugaruka ko ni umukenyezi afise ipete rinini mu gisirikare c'u Burundi, yitwa Marie Ange Niyokindi. Ni intwazangabo idasanzwe wo ku rwego rwo hejuru, urwego rwa koroneli mu gisirikare c'u Burundi. Akaba yinjiye mu gisoda mu mwaka wa 1996. Akaba rero yubatse, afise n'abana 5. Avuga kandi ko kuva ari umwana yagumye yumva ashaka kwinonora imitsi, yumva ko akazi k'igisirikare ari akazi karyoshe kuri we. Ni mu gihe rero abigeme basanzwe benshi bibaza yuko batoshobora kurangura amabanga mu gisirikare nk'ay'abagabo basanzwe borangura, ndetse hakaba hari n'abigeme bitinya. Uwo mukenyezi rero w'imyaka 52 akaba ashikiriza ko yuko naho yabikunda bitashoboka, kuko ngo mu gisirikare atabakenyezi bariyo imbere y'iyo myaka y'1990 yigana rero, ariko akavuga yuko mu nyuma hariho yumvise ko bashobora kwinjirayo. Hanyuma ngo yari ageze mu mwaka w'11 inyuma y'imyaka 3 ngo niho yaja mu gisoda. Avuga kandi ko yatewe intege n'umuvyeyi wiwe, ngo aho rero uyo muvyeyi wiwe ngo naho ngo benshi bamucaye intege bamubwira ko agiye gupfa, kuko ico gihe cari igihe c'ingwano, ariko umuvyeyi wewe ngo yagumye amutera intege, yagumye kandi amushigikira. Marie Ange agashikiriza yuko ubuzima bw'igisirikare butoroshe cyane ku muntu w'umukenyezi ngo afise n'ayandi mabanga mu rugo. Uwo mukenyezi ariko akavuga yuko igihe yari yabikunda ataco vyamutwaye kuja mu gisirikare kandi akarangura ayo mabanga. Akaba asigura ko ngo ivyo ukora rero bihindagurika, kuko bashobora no kugutuma ahantu, aho rero bigaca biba imbogamizi mu gihe ufise amabanga yo mu rugo. Aha akavuga yuko bishika bakagutuma aho hantu ufise umwana akiri muto, bigasaba kandi ko urondera abantu bo mu muryango bagufasha kugira ngo basigarane umwana. Uwo mukenyezi batazira kami akaba avuga ko kuba umusirikare uri umukenyezi bisaba yuko ngo witwara neza, ngo bikanasaba kubandanya urondera ubumenyi bwinshi ahantu hatandukanye
ngo nyuma y'amashuri ya kaminuza mu gisata cyo kwinonora imitsi Mariyange ariko arondera urundi rupapuro rw'umutsindo mu gice ca kabiri. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'inyubako aho ishirahamwe Ubaka Nation ishirahamwe ryatsindiye kubaka ikibanza cyahozemwo isoko nkuru ya Bujumbura rimaze kuronka imiliyaridi 4 gusa mu miliyaridi 500 zikenewe, hafi igice kimwe gusa kwijana kugira ngo hubakwe isoko nkuru ya Bujumbura. Ivyo bikaba byashikirijwe mu rwandiko rw'inama shikiranganji yo kuwa 26 Ruhuma 2025. Ku rundi ruhande ubuke bw'ayo mafaranga amaze kuboneka bwatumye abene gihugu bagira amakenga ko igishira hamwe ritazoshobora kubaka iyo soko. Biruko rero mu gihe kuri uyu wa gatano ntwarane haraye hatanguye ibikorwa nyezina byo kubaka iyo soko. Alex Nimubona asanzwe ajejwe kumenyekanisha amakuru mu ishirahamwe rigwanya igiturire Oricom akaba agira ati leta irakwiye gusigurira abene gihugu ivyo yisunze kugira ngo iryo shirahamwe Ubaka Nation Group ritsindire isoko yo gusanura isoko nkuru ya Bujumbura. Kubwiwe rero ngo inyishu irakenewe cyane mu gihe hari ayandi mashirahamwe yigeze guhabwa ico gikorwa, harimwo n'amashirahamwe ahurikiyemo amabanki n'amashirahamwe Sino Africa. Akavuga yuko rero byari bikwiye yuko leta itanga insiguro igatanga inyishu. Abandanya agira ati ubushobozi bw'iryo shirahamwe buteye amakenga. Umunyamabanga wa leta y'u Burundi aheruka gutangaza ko iyo soko izosanurwa ku mamiliyaridi 500 y'amafaranga y'amarundi, ariko ngo iryo shirahamwe rifise imiliyaridi 4 gusa. Nayo bamwe mu badandaza bahoze bakorera muri iyo soko naco bashima kuvuga igihe baganira n'ikinyamakuru Jimbere Magazine, mu gihe ahandi bo bashimye kuba bavuga yuko iyo soko iriko irasanurwa, bakaba bashima bavuga yuko ari ikintu cyari gikenewe cyane. Fride Ndayikeza umudandaza w'ibirato kuri Galeri Hakizimana nimero 12 nawe ngo yahoze akorera muri iyo soko nkuru, akabashima ko kuba leta yarahaye isoko iryo shirahamwe. Avuga ati turizeye ko leta izobikora neza kandi twebwe dukurikiza ivyo leta ishinze, niyavuga tugure ibibanza tuzobigura mu bandi. Naho nsanzwe mfise ico ndiko ndakoreramwo ntibizombuza kukiguramwo ikindi kibanza ijana ntigyanka murindi. Abandi babona ko leta yari kugirisha inama bamwe mu bene gihugu n'abadandaza bahoze bakorera muri iyo soko kugira ngo yumvirize ivyiyumviro vyabo mu kubakwa mu nyubakwa y'iyo soko, kugira ngo navyo bavyisunge mu gushira mu ngiro ingingo bazoba bafashe. Bavuga kandi ko amashirahamwe yo kubaka yari guhabwa akaryo ko guhingura canke no guhica hirya no hino ibijanye no kugira ngo hubakwe isoko nkuru ya Bujumbura, kugira ngo ibikorwa byo kubaka iyo soko bizohabwe ishirahamwe ribishoboye. Ivyo biruko mu gihe hari n'abandi banyagihugu bari basanzwe basaba bagenda barasaba yuko Fabrice Manirakiza asanzwe arongoye ishirahamwe Ubaka Nation ari wakwiye guhabwa iyo soko nkuru ya Bujumbura ngo ayisanure, kuko yari amaze kwerekana yuko amaze kubaka ibigwati bidasanzwe, ibigwati vya kijambere yubatse mu makartier ya Muyange na Miroir, ndetse akubaka n'ibindi bigwati vyiwe inzu yise Fab Homes, akaba ari karubaka n'izindi nzu z'aba diaspora n'abarundi bavyipfuza, inzu ziri hariya mu Kabezi ivyo yise Tanganyika Paradise View. Akaba rero Fabrice Manirakiza arongoye ishirahamwe Ubaka Nation, abarundi benshi bari bagiye basaba yuko ari we yokubaka n'ibigwati vy'amahoro canke ibigwati rusangi bimwe ubushikiranganje bwari bwabwiye abene gihugu yuko bugiye kubakira, ndetse Fabrice Manirakiza akaba rero abanyagihugu bamwe babona yuko ari wabereye kugira ngo ahabwe iyo soko yubake. Muri kino gihe rero bakaba bamwe babona yuko ibikorwa nubwo biriko birateba, abagwiza tunga batazobura gushiramwo imitahe kugira ngo iyo soko nkuru ya Bujumbura yubakwe, ndetse na kije kibanza gisubire kibe ikibanza ciza gihuza abantu bavuye hirya no hino bakeneye gusuma. Ano makuru tuyabandanirize mu makungu hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida mushasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mezi makenya adashika 2 amaze ku butegetsi, ingingo waguma afata benshi bari kwibaza ati uyu mukuru w'igihugu mbega imanda yiwe izorangira bigimeze gute.
akaba yanditse ubutumwa rero kuri uyu wa kane agabisha abasanzwe bari mu mutwe wa Hamas hariya muri Gaza, ababwira yuko bagowe mu gihe batotanga imfungwa zose imbohe zafashwe za Israel muri kwa guhanahana aba imfungwa, ndetse bongera bahanahana abanyagihugu basanzwe baragizwe imbohe z'intambara. Bikaba ari imwe mu ngingo zari zafunditswe kugira ngo haboneke agahengwe hariya muri ka gace ka Gaza kaberamwe intambara Israel iriko irarondera kugwanya umutwe wa Hamas. Rero Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe Donald Trump yagabishije umutwe wa Hamas, ababwira yuko bagowe cyane bazohura n'ivyago igihe batorekura imbohe zose zo muri Israel basanzwe barafashe. Ivyo rero biruko mu gihe ku rundi ruhande Hamas bavuga yuko iryo terabwoba ritazotuma ibibazo bisanzwe biri hagati ya Israel ndetse na Palestine cyane n'umutwe wa Hamas bikemuka ngo bitoregwe inyishu mu gihe byari bitanguye gufata umurongo bariko barahanahana imfungwa. Ku rundi ruhande intambara ya Ukraine isanzwe iri kirateranya ibindi bihugu, aho igihugu cy'Ubufaransa n'Uburusiya batariko baracana waka. Ni nyuma yuko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ashikirije ijambo abafaransa ababwira yuko Uburusiya buziko burasatira Ubufaransa kandi Uburusiya ari umwasi ariko ahungabanya umutekano atari wa Ukraine gusa ahubwo n'umutekano w'Ubufaransa ndetse n'Uburayi. Emmanuel Macron rero akaba yavuze yuko Ubufaransa butegerezwa bwitegurira intambara, kandi n'ibihugu byo muri Europe, ibihugu by'Uburayi bikwiye kwitegurira iyi ntambara kugira ngo ntihagire abazotegwa batiteguye, kuko Uburusiya bushobora kubitera umwanya n'umwanya. Ivyo rero byakiriwe nabi cyane hariya mu gihugu cy'Uburusiya, bakaba bavuze yuko ibi rero Emmanuel Macron ariko aravuga ataco bivuze yuko azozimangana nk'ifu y'imijira kandi atawuzomukumbura, yuko ibi ariko aravuga yuko Uburusiya ari umwasi w'ibihugu bya Buraya atari byo namba, kandi akavuga yuko kubandanya bashigikira Ukraine bayiha ibigwanisho ibi bitazozana amahoro, ahubwo bizotuma haguma haba icuka kibi ndetse n'intambara ishobora kubandanya, mu gihe bariko bagerageza nk'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyariko kigerageza kugira ngo iyi ntambara ihere haboneke amahoro. Icuka kibi rero kikaba gikomeza hagati y'Uburusiya ndetse n'ibihugu byo mu bihugu bya Buraya, byo mu muryango w'ibihugu bya Buraya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zikaba zitariko zicana waka n'ivyo bihugu inyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitegetse Vladimir Zelensky wa Ukraine yuko aza gusinya amasezerano y'ubutare, kandi zikamutegeka yuko adakwiye kugara cyangwa adakwiye kwiyemera imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko zamuhaye imfashanyo, kandi ubu rero bakeneye amahoro, ategerezwa kwitegurira yuko asinya agahengwe hagati y'igihugu ciwe ndetse na leta ya Kremlin hariya mu Burusiya. Turabashimiye mwese mwakurikiranye Burakeye yo kuri uyu wa gatanu, tubipfuriza kugira ibihe byiza, Imana ibahezagire aho muri hose, nawe ubutaha murakoze. Morning Burundi, Uburundi burakeye.